umunyapolitike w'umunyamerika w'iburyo akaba n'umushingana wa Turning Point USA yarishwe itariki 10 z'ukwicenda 2025 arashwe n'umuntu ataramenyekana. Akaba yarashwe urusasu rumwe ako kanya gahita haburira ubuzima. Yari mu bikorwa vya American Comeback Tour, yari yicaye imbere y'abantu ibihumbi ariko yishura ibibazo bitandukanye. Yari umwe mu bafatwa nk'icitegererezo c'ugwaruka, akaba n'umuhanga mu kwishura no gukemura ibibazo bitandukanye. Yari umugabo yarakunzwe cyane muri Amerika, akaba n'inshuti magara ya Donald Trump, asanzwe arongoye ico gihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza no kwino saha. Inyuma y'ivyo mugenzi we Donald Trump yatangaje ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo uwakoze ico caha afatwe acirigwe urubanza rumubereye. Iruhande y'ivyo amabendera yose amanikwa akagira hagati. Bigaragara ko ari igihombo ku muryango ndetse n'igihugu, ariko reka tubihanganishe abakunzi biwe bose aho bari hose mu bihugu bitandukanye. Muri rusange tubabwira tuti intware ntipfa, irasinzira. Ndongeye kubaha ikaze na karibu kuri NUJA Entertainment, muri kumwe na KB CARNIVORE kuri micro. Reka ndabahe mwiriwe cangwe mwaramutse ivanye naho umuntu wese aherereye. Turagarutse mu kiganiro cacu twibutsa umuntu wese atarakora subscribe ayikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Iyo mahirwe yonyene afise kugira ngo agende arabona ibiganiro byacu mu buryo bworoshe. Ndababwira tuti turabakunda cyane. Ni KB CARNIVORE. Ishirahamwe rikomeye rya FBI hamwe n'ibindi bigo by'umutekano bariko barakora iperereza ku rupfu rwa Nawe. Bamaze gusohora amafoto y'umuntu bikekwa ko afise uruhara muri ico gikorwa, kandi bariko barasaba abanyagihugu gutanga amakuru yose yofasha kumenya uwakoze iryo kosa. Ico gihe FBI yatangaje ko yiteguye gutanga agashimwe $100 by'amadolari y'abanyamerika ku muntu wese azotanga ayo makuru azoshikana ku gufata uwakoze ico caha. Ibimenyetso byabonetse harimo imbunda y'ubwoko bwa Moso 3006 bolt action rifle yatowe mu ishamba riri hafi yaho byabereye, hamwe n'ibimenyetso by'ibirenge n'ibiganza byayikoresheje. Tyler Robinson yagaragajwe na kamera zicungira umutekano mu nzira nk'uwakoze ico gitero. Amashusho yafashwe na kamera zo mwibarabara yagaragaje ko umuntu yambaye amarori y'umwijima ariyo fime hamwe na t-shirt iri kwibendera rya Amerika agendagenda hafi y'inyubako ya Valley University. Ibinye vyagaragajwe itariki 12 z'ukwicenda 2025, ariko bikaba byabaye imbere y'iminota mike ico gitero kibaye. Uwo muntu vyemezwa yuko ari Tyler Robinson, umusore w'imyaka 22, ariko akaba yarafashwe n'inteko z'umutekano. Yagirizwa yuko ari yoba yarishe uwo munyepolitike w'umukonservatere, akaba n'umuyobozi wa Turning Point USA ari we Nawe. Uwo musore w'imyaka 22 yagaragaye afise isakosha mu mugongo, bivugwa yuko ari yishobora kuba yari imbunda yakoresheje mu kwica uwo muhisi. Abategetsi bavuga yuko ayo mashusho hamwe n'ibindi bimenyetso nk'ubutumwa ku mbuga za Discord byerekana yuko yari yarateguye ico gitero kandi afise uburakari bukomeye mu bya politike. Robinson yari yaragerageje kwihisha uko ashoboye, ariko yarafashwe mbere yuko yari yavuze yuko ashobora kwiyahura. Akaba yari yavuze yuko icyaha yakoze acemanga kandi ingaruka atazicuza, kandi atanagasha azinjira, kuko yari afise umugambi wo kwiyambura ubuzima nk'uko byari byaravuzwe mu nyandiko yasize. Kugeza kwino saha ari mu maboko y'abashinjacaha, arindiriye gukorerwa amatohoza yimbitse. Iruhande y'ivyo barabe yuko atakibazo afise mu mutwe, ndetse banaraba impamvu yabimutumye kubikora. Kuko uyu mwana muto w'imyaka 22 bigeze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga za nyina wiwe mu gihe yari yarose amanota meza cyane, kandi n'umwe mu bakunda kwiga. Ku vyavuzwe n'ikinyamakuru arico The Washington Post, ikinyamakuru kizwi cyane kuva mu 1996, cavuze kiti yari umwana w'umuhungu yakunda gukina video games, yakunda gukina video zo kurasana, kandi abaturanyi biwe bavuga yuko umuryango wiwe wigeze kuja gusenga mu madini atandukanye benshi bazi nk'abamorimoni. Mama wiwe yigeze kumushimagiza ku mbuga nkoranyambaga, amwerekana nk'umwana w'umuhanga cyane, amurata amanota meza yari yabonye mu kibanza c'ishure camuha uburenganzira bwo kwiga kaminuza. Yongeye avuga ko umwana wiwe akunda cyane yifuza ko azoja kwiga muri kaminuza iri hafi yaho baba kugira ngo agume hafi y'umuryango wiwe.
Ibi byose vyerekana yuko Tyra yari afise ubuzima busanzwe kandi bumeze neza, yari akunzwe n'umuryango, yari umuhanga kandi nta bimenyetso bigaragara by'uko yari afise ibibazo bikomeye byotuma akora ico caha. Ariko kuba bivuga yuko ari we yoba yarishe Charlie ni ibintu biteye ubwoba cyane kandi binyuranye cyane n'ubuzima yari afise. Biratuma abantu bibaza ko umuntu nk'uriya yavutse mu muryango mwiza kandi witeze ejo heza hiwe ashobora kugwa mu makosa nk'ayo y'ubwicanyi. Ariko nimwibagire yuko hari impamvu zitandukanye zituma abantu nk'abo bashobora guhinduka gutyo, nko mu vyiyumviro vyabo canke kubana n'abantu canke akabikora ku mpamvu z'amafaranga ashobora kuba yari yemerewe. Biravugwa cyane yuko umuhisi yoba yaragurishijwe nabo basanzwe batavuga rumwe, aho turavuga Abatinganyi, abubakana basangiye ibitsina. Hari n'abandi bavuga yuko umwe mu bakoresha ivangura rifatiye ku ruhu, bavuga yuko yoba yarasanzwe yanka abirabura, ariko ibi nta bimenyetso bigaragara dufise. Reka tugaruke ku vyaranze ubuzima bwiwe hama turangize ikiganiro. Yavuze itariki 14 z'ukwezi kw'icumi mu 1993, avugira mu muji wa Chicago muri leta zunze ubumwe za Amerika ariyo USA. Yakoze ibikorwa byinshi muri leta ya Amerika, ari nayo mpamvu atazibagirwa. Urongoye urubuga rwa Facebook yavuze yuko yemeye ibihumbi ijana by'amadolari y'abanyamerika ku bantu bazi gushushanya neza bakwirakwiza amashusho y'umuhisi mu gihugu cose aho kiva kikagera. Birumvikana neza yuko yari afise agaciro kadasanzwe. Itariki 10 z'ukwezi kw'icenda 2025 inkuru mbi kabiratashe ku muryango n'igihugu camwibarutse. Nyuma yo kuraswa urusasu rumwe rutindiko mw'izosi, ko kanya gahita asezera abazima agasanga bapfuye. Yasize abana babiri, umuhungu n'umukobwa, hamwe n'umugore wiwe ari we yitwa Erika. Bashinze urwabo itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu 2021. Erika ari we mufasha wiwe, n'umunyamakuru ndetse akaba n'umushoramari. Akaba yarigeze gutorwa nka Miss Arizona wa USA mu 2012. Nkuko twabibabwiye afise abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Umukobwa yavutse mu kwezi k'umunane 2022, umuhungu yavutse mu kwezi kwa gatanu mu 2024. Aba bana akaba atamazina yabazwi cyane ku mpamvu z'uko se yabavyaye ari we muhisi yari yarase gutanga amazina y'abana biwe ku mbuga nkoranyambaga, avuga yuko ibinya ari banga ry'umuryango. Mu kiganiro ciwe ca nyuma yagaragaje ko intego yiwe afise nyamukuru ari ukugarukana agaciro k'umuryango wa Amerika, yavyemeza nk'uko ari ryo shingiro ry'igihugu. Yavuze kandi ko azoharanira abakiri bato mu kwigishwa indangagaciro ndetse no gukunda umuryango wa leta zunze ubumwe za Amerika. Reka tugushimire uwo wadukurikiranye kugira turangize ikiganiro cacu. Biragaragara neza gukunda ibiganiro byacu. Reka tugusaba wisangize bagenzi bawe nabo baturika amahirwe yo kubibona. Niba utarakora subscribe, reka udufashe uyikore. Ni intererano ikomeye kuri twebwe. Tubabwira tuti turabakunda. Twari kuri micro za NUJA Entertainment, mwari kumwe na KB CARNIVORE. Ciao ciao, tuzosubira mu kiganiro gikurikira.